je ndabibonye ndagira nubwo aravuga ati none ibi bintu ko bitangura etape hariya urabona ukuntu itangura hariya urabona ukuntu itangura ari kugunira urabona ko ari ugunira avuga ati ibi bintu je nkibibona nabanje ndatangara rero curaba product yavuyemwo product murayibona product ngingaha yashoboye kuvamwo wow izi tapi Ego. ko nayo yabariye tuzikora mu magunira murabibona na mwebwe wow urumva ko ugumye uragumye turafata urunyuzi ndagufatira mikro ego ni ibintu bisanzwe gose gusa utari umunebwe nta mwanya bigutwara ufata urunyuzi ego ukarucisha muri crochet ngaha ni crochet yubatse nka kwa kundi kwikrochet isho n'ibirata byo mu gushona tuba twicaye komsa iri ni gunira mu manshoneko urabona iyi welcome here ingenira urabona ko araka design ego uraba kuri iyi urabona ko aka design kaja hejuru mugabo handi hazo utuntu tutwoya pembeni ego kugira rero dukore neza bica bigenda gute cha duhindukiza ryagunira komsa hanyuma kacha duhindukiza face shona batangurira gushona wow kino ciza cyane gose ego urabona itapi iyi nyene ego genda shobora kuyitaburiye kano kanyuzurura ibi byose nkakurayo kandi nkongera nkasubizayo ibindi wow urashobora kumbara ati yikurere washizeyo ntayo ngomba nkabona ko gukora iyindi biza kumfata umwanya cyangwa yikurere nkayitabura hanyuma nkasubizayo kurera ugomba Nyiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nkuko maze kumenyera Omicro c'est moi le seul et unique Giannis for sure aha rero mubona turi muri quartier Kanyosha ni mu ntara nyene mu gisagara ca Bujumbura naho twagendeye umujene murabibona hano ni company yitwa Sofavet Burundi ni société de fabrication de vente de tapis iri financé par Paege rero twashoboye kugendera uwo mujene akora amatapi meza aratubwira ama specialité ku matapi yiwe itandukaniro ri hagati y'amatapi yiwe nandi matapi tumenyereye kubera ko ni made in Burundi ni wazihingurira sivyo arangura kaza kuzana ngahanya kacaza kubitwara ku yandi masuka adandaza nivyo yikorera wenyene akoresheje ubwenge bwiwe n'ubumenyi yagiye araronswa ego twamugendeye kugira ngo atumenyeshe atuganirize vyinshi bigiye bitandukanye kugira ko turazi ko igihugu cacu gihari uno musi ugwaruka turiko turafashwa cyane na Paege turabona abajene bafite imigambi myinshi bariko bararangura kandi no munsi iri kiragira icimariye igihugu ubu hari ibintu byinshi abarundi tutakija kuzana hanze tubigurira ngaha nyene kuko abana b'abarundi bashoboye kuza barafashwa baronsa izo mfashanyo kugira ngo bashobore gushira habona impano n'ivyo bashoboye rero nyamburi mushasha kuri TV yacu making sure ko wakoze subscribe iyi ni TV hari kugira ngo izirerekana ivyiza by'igihugu abana b'u Burundi ivyo bashoboye gukora na cyane cyane ko muri yambona kazosa ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ya 2020 40 na 2060 tuko turagerageza turabe ko igihugu cyacu cotera imbere rero ntabicishije amajambo reka tushike tumuramutse atuganirize vyinshi tumenye yo yashoboye kwigira ubu bumenyi bwo gushobora kwihingurira itapi itapi nini itapi ntoyi itapi yariyo yose arashobora kuyihingura nkuko twagiye tubibona ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye reka rero twishikira indani tumwakire atuganirize atubwire vyinshi bigiye bitandukanye kumbure turahava tumenya ati mbega izo tapi zimeze gute mbega izo tapi nakaye kabijya ni vyinshi tuzogera tumenya ugumane nanje atuganirize vyinshi bigiye bitandukanye nkuko nagenda bibabwira rero twamaze kwishikira twamubonye the one and only the CEO wa Sofavet Burundi twashoye kumushika ko rero reka tumuramutse kwanza mon frère mumerewe neza amahoro turi niteka ryo kubagendera yego karibu ibikorwa byanyu byarivugiye turashobora kuvuga ati abantu bisaba tubagendere kugira ngo tubone ayo ma produit koko ni made in Burundi canke se na ma produit importé
biyitirira. Rero tugiye kubibona byose tubone yuko koko vy'ukuri ari ibintu bihingurwa n'umwana w'u Burundi. Mon frère, mumerewe neza? tumerewe neza. Ku batabazi mwoshobora kubidondora. Ego ku batatuzi nitwa Nduwayo Didier Kado, nkaba ndi ndongoye societe Sofavet Burundi, aho duhingura amatapi y'ubwoko bwose n'utudeko. Ego nkuko yababwiye yabwiye ko yitwa Kado, niyo kazi nazo gukoresha kugira katworohere. Ego mon frère, mbere na mbere ikibazo mva no kubaza, mbega guhingura amatapi uvyumvire gute uri ngaha mu Burundi ko tuzi ko abarundi ngahana cyane cyane bapinze ibintu byacu, wagize ico cyumviro gute, ubumenyi wabukuye hehe, inspiration yari yihe muri rusange? Ni urugendo rurerure rwo guhingura itapi, byose byahereye nyuma y'ishure. Ego umuntu akisanga mu ibarabara, hanyuma kigira kabiri kwari kwifuza gukora ikintu gitandukanye n'ibisanzwe bikorwa, ko narakunda ibintu vya design na decor. Hanyuma ukaca usanga ahantu hose uriko urahatemberera wamusanga tapi za welcome canke tapi zigize mugabo atakabirya zifise. Ugasanga nk'ubu ugiye nko muri Berbe ukabona welcome, tapi ya welcome gitakubarira ko ari welcome muri Berbe. Creation rero icihera ngaho, ntawokora tapi ya welcome mugabo ikavuga aho hantu ugiye hariho abari kintu kimeze neza cyane. Ego mbega ubwo bumenyi cyangwa se wumva wagize inspiration, ariko vyumvikane ko byari ibintu byari bisanzwe bikurimwo gukora amatapi, byagenze gute, ide yari yihe, watanguye ryari, ubwo bumenyi wabukuye muri rusange kugira ngo tuze gushika kwa ayo maproduit, utwereke n'uburyo mushobora guhingura ayo matapi, nuko nyine hari amabanga y'akazi ariko muratwereka ati uku nuku nahatugejeje ibintu bimeze uko muri rusange. Rero nk'abadukurikiranye cyangwa nkacaye nk'abaravyiganiro cy'ubushize, mbega amatapi yanyu wayumviriye gute kwanza? Ni ikintu kiba gikomeye cyane gose kuko kwiyumvira kuba inspiré ariko no kucushira ibintu mu bikorwa ni ibintu biri bitandukanye kandi bisaba ingufu zitandukanye. Yego gutangura guhingura itapi si umugambi twari dufise, ahubwo no kubera crise, hanyuma no kugomba kurondera ico umuntu ashobora gukora. Vyatanguye turondeza muri vyinshi muga dukunda ivy'itapi, hanyuma natanguye kuvyigira muri Ethiopia. Niho nahuriye no mu Tanzania, aratwigisha mugana ari mfise umwanya mutoya ndataha, none rester en contact. Ico gihe harabaye foire ya Juakari nguvu kazi yabereye kuri Paredeza, acaraza amutumiye ko yoza, caratwigisha abandanya nyigisha, yarikishije n'abandi. Rero naciye ndabigira umwuga rero nyezina. Ico gihe ntivyafashe umwanya mutoya, vyansaba uburyo bwinshi, ariko nahereye kuri ubwo buke nari mfise butarenga 50,000. Hanyuma mu nyuma ndarondera ingene ndabikora, ndarondera uburyo, hama ndanamusanga muri Tanzania, aranyigisha n'ibindi vyinshi kuko nidukora itapi zonyene, turakora n'amakoroshi akora itapi. Muri hingurira ivyo mwe mukoresha nyene ayo matapi. Ariko ndashaka kumenya tukiri ngaho nyene kwisanga muri Ethiopia, uvyagenze gute kugira ushike muri Ethiopia? Muri Ethiopia nagiye nyuma y'ishure, hamwe umuntu ava ku ishuri akabura ico akora akavuga ati eske sinogenda kurondera aho nkura igisumba ikindi. Kuko sinari nahereye muri Ethiopia, nahereye muri Kenya, ndava Kenya nja Sudani y'Epfo, Sudani aho siri kurunguka ubwo bumenyi bwo gushobora guhingura itapi. Centrafrique twinjira muri Ethiopia, twagenda turondera ahantu harashobora guhembwa gahera. Mugabo ukagenda uvuga uti none je ko naciye ku ntebe y'ishuri, nkaba ndiko ndagenda mpagasuku, nta kintu noshobora gukora nkoresheje amaboko yiwanje, hanyuma kikazoshobora kumfasha kubwa kazoza. Niko rero nahura rero n'ubwo ruganda rukora amatapi. Ca ndatangura rero kuvyiga. Mbega vyaje gute kugira ngo uvuga ati bwa bumenyi bwose urahejeje kuburahura hirya no hino hagiye hatandukanye, ko tubwiye ibihugu byinshi wagira urazunguruka uri kurarahura ubwo bumenyi, uri kurarondera imibereho muri rusange, kugaruka ngaha mu Burundi no kugira iciyumviro cyangwa se gupanga umugambi, ko turazi ko paje ugira iguhe umutahe, nuko umugambi wawe ubupanze kandi neza cyane. Mbega vyarakoroheye guhita uronka finance ya payeje? Ntibiba vyoroshe. En fait maze kugaruka ngaha, je nansanzwe mfise ivyo nkora ibindi,
ndaratarataza narafyatuza amatafari Ego. ngaturiza Mm. hanyuma Wow. ico gihe niho nashoboye kuronka izo nguvu z'uwo mutahe wo kubandanya Ego. muga rero ubuzima urabizi ko bwama buduga bukoroka Ego. ntivyashitse yuko nshobora kuba stable ngo ndo nkaho nkorera iwanje Mm. mugabo mu nyuma vyarakunze Ego. ndabona appel d'offre ya Paege Mm. y'imigambi kuko nari nsanzwe Ego. ndabikora Mm. nca ndagenda niyandikisha mu bandi Ego. birakunda ndajya guparticipa turagira competition ku rwego rw'ikomine nabaye wa mbere hanyuma tugeze ku rwego rw'intara mbu wa kabiri ama barandonse uwo mutahe Ego. Paege kiradutwara rero igitega baratwigisha ingene bigenda ni iki biba vyoroshe biba bisaba umutahe umugambi uvuga kandi umugambi udapfa w'igihe kirekire kuvuga rero umugambi wacu n'umugambi udapfa ni w'igihe kirekire kandi ugiye kuraba muri aka karere ka East African Community nta bandi bakora itapi wow ni kuvuga rero na d'une façon artisanale mugabo nta bandi bakora itapi d'une façon artisanale nko tubikora wow ariko watubwiye ko ico gihe bajaza Ethiopia n'ahandi hari abandi mwaba muri kumwe eske abo ntibashoboye kubandanya baje mu bihugu byabo kugira ngo nabo babandanye babikora wow ni kintu ciza cyane ku Burundi urabona iyo uri kuraja mu kintu yego hariho kukijamwa avec anguma ukigomba hano ukijamwa avuga ati hamwe no gikuramwe amafaranga no ca ngenda mugatuye twabigiyemo mu ntumbero yiki yo kuronka ico dukora kuri karanga mutima ka mbere benzo guma ngenda mpagasa kugera he nta kintu no shobora gukoresha amaboko yanje hama kikambesha ni ivyo rero benshi baja mu migambi iki kugira rondera y'amafaranga amaze kuyaronka amafaranga cha devia yego aha mu Burundi maze kwigisha benshi maze kwigisha benshi nabo twiganye ico gihe tubandanyana kuri Paredes are ni benshi mugabo tagomba kubibandanya n'ubugomba kubibandanya kuvuga nta karanga mutima kaba karimwo kico kintu yego wow ni kintu gikomeye cyane gose murumva ko ngaha mu Burundi cyase ngaha muri East Africa ni umurundi canke se ngaha niho nyene hahindurwa izo tapi mugabo de façon artisanale nkuko bivuze ntibiratangura ku bintu binini gose aho bihungwa n'amamashini mukazana imashini bigakora mbega nuhe nihe vision mufise canke se intumbero mufise kuri projet yanyu bivanye naho muyibona mu myaka nk'ibiri canke itatira imbere canke se kwako mwabize ko ari umugambi muremure udapfa muyibona ko ari kizomarira iki gihugu muri rusange kwinjiriza igihugu muri rusange umugambi wacu tuwushize ahabona haciye umwaka umwe n'inusu yego mugabo ivyo tumaze gukora ni vyinshi ariko ntitwawutanguye ngaha twawutanguye 2017 tugenda buhoro buhoro ubu rero mu mwaka umwe n'inusu tumaze gukora vyinshi hari abaca ngaha bakabona hugaye mugatuba tuko turakora hanyuma uyu mugambi ni umugambi udapfa muri vision yacu ya hafi turafise vision yacu ya hafi gose ya 5 ans tugenda kuri rya vision ya 2040 ya son excellence le président de la république igihugu giteye imbere cifashe na 2060 igihugu giteye imbere turiko turateganya kuva muri artisanal tuja muri industriel tuguramo amashini agezweho hariho amashini ya tufting machine hari imashini ziri muri Egypt zifatanya nyene zikaba ikintu mugazo zo nta buhinga bwa none zirimo ku buryo dushobora gushiramwo za rogo mugaturari indi mashini twamaze kubona twamaze kubaza igiciro twamaze ingene zikora n'ingene zigira zozo uyiha program kayiha dessin hanyuma ukayiha materiel igakora igasohoka ivyo rero muri uru rugendo turiko turajamwo ko turagenda twisuganya dukoranya make ego hirya yejo abantu bazotangura kuzibona tuzohera kuri tufting nazo nyene ziba ziri très industriel kuko ziba zikoze ku buhinga budasanzwe tuba dufise n'izindi mashini zizishona pembere produit biba bidasanzwe azoba ari tafi ziri meze neza rero muri iyo programme turafise programa yo kurondera aho dukorera hiwacu no kuzana izo mashini zigashikiraho kandi intambwe igeze kure intambwe igeze kure kugira abarundi bazoshobore gukoresha itapi zihinguriwe nga n'akarere kose gakoresha izo tapi kuko nkuko niko ndabikubaririza itapi zimaze kuja henshi muri East African Community eka mbere n'inyuma y'ihembe rya Afrika
Wow. zimaze kuja henshi ni ikintu cyiza cyane rwose ni ukuvuga ko mwuno mwanya ikintu kibura ni umutahe munini kugira ngo mushobore kuronka ayo mamashini mbega nk'abariko baradukurikirana bashimye nk'umugambi wanyu ni gute bashobora kubashikira ariko ngaha nabonye hariho email yanyu ku bantu rero mushoboye kuba mukunze umugambi kumva ko mushobora kumusponsoriza ngiyi email ngaha anyu byose murabibona email iriho muzogire zoom ku bashoboye kureba ino video kugira ngo mugire ico muterereye kuko murumva ko umwana w'umurundi akeneye kwiteza imbere akeneye no guteza imbere igihugu muri rusangi rero nitwo bicisha amajambo mushobora kuba muvuga ati ngo ayo matapi ari hehe izo tapi ziri he nkuko ariko arabivuga rero reka ntitubicisha amajambo turabe dushike indani atwereke gatoyi atwereke amaproduits amaze gukora atwereke ayo makroshe yavuze ashoboye kwikorera akongera kandi akafasha mu guhingura izo tapi rero abarundi mwumve yuko kwa twe abarundi urazi kuntu tumeze tuvuga ati twe tukunda ibintu bivuye hanze biri original bikozwe n'ama machine kumva rero ngo ni ibintu ngo umurundi ngo yikorera n'into tuvuga ati ivyo nivyo ntushira mu nzu ejo ukumva ngo itapi ngo yagize ikibazo cyangwa se ntirambye hisitabuka bakumumenga ni ibintu bivundapfunditse ariko muri rusangi wogira nk'ico ubwiye nk'abo bantu biyumviye deja bamaze kwiyumvira ko ibintu vyanyu ata karite bifise Chambere novuga coco muri tapi nyinshi ziza nyinshi ziri artisanal ziya nyizo subona ziri hajya ziri artisanal nakantu gatoya gusa bafundikanye bakagenda barateranya ariko ziri artisanal kuko igihe ndonka iryo bako ryo kuja muri urwo ruganda byose bikorwa n'amaboko bigateranywa mu nyuma n'imashini hariho n'izindi nyinshi ndibuka ndiko ndababarira yuko izinda zikora mu magunira n'inyuzi abandi bibaza ko ziya zindi tapi zikorwa mu bindi ariko ugiye no kubiraba bijye ziya tapi nanjye mpora akantu kakagunira zirimo iguniro ibona munsi kwanza ribaririye gunira ego zirimo amagunira bobo nuko finissage yiwabo itandukanye n'iyiwabo kubera imashini ikora okay bobo ishona uruhande rumwe mugaje nikorosha ishona impande zibiri kandi ni double usage wow aha cafuye urahindukiza mugabo bobo ni usage ni fasi imwe urumva aho bitandukaniye wow akona kabijya kambere akandi kabijya ku itapi zacu akandi kabijya no ku itapi zacu zitabora ntizibora turaza amatapi ahari niya tapi inyagiwe tangura kumera ukuntu ikata karite itapi zanyu no kuvuga ntizibora muri rusangi ubushatse kuvuga rijya gunira dukoresha si cyo kimwe na yandi magunira bakoresha ko bakoresha magunira ari très yoroshe gose très fragile ngatwe dukoresha igunira rigumye naho no yisambura nkayisambura nkayikura igumwe ubona ryagunira ruri intact naho riba ritobaguye ego ibikomeye wow ndamfatiye nk'akaroro nk'iyo jewe mfise ça fait 7 ans nyakindwi ikoresha muri salon imbere ya salon zo nkoresha muhira zose zimaze turazimesa tukazikanya okay tapi zanyu urashobora kuyemesa nta gishobora kujya kwimpuzu wow nta gishobora kuba ukayikanya kujya kwimpuzu mukayanikira yego ariko tukiringaho nyine abantu bavuga ati mbega akoresha ibiki bitandukanye n'izo zindi tapi twumva ziri importe zinyagirwa canke zikajamwa amazi kagira ikibazo bakoresha bobo twebwe inyuzi dukoresha nizo bakoresha biratandukanye bo bakoresha petite fille mugatwe dukoresha grande fille ya coton okay mo bakoresha petite fille na tujya turene tuba turi duto turanyaruka gucika mugatwe ni grande fille ya coton umva biba bitandukanye bitandukanye rero najyagunira kuvuga izi nyuzi dukoresha ni izi nyuzi nyene zikorwamwe impuzu batwambara uzoraberera impuzu umupira wa coton koze neza ingene ubumeze usanga ari ikintu gikomeye kabisa kandi kimara igihe kirekire gose ego adusiguriye byinshi bigiye bitandukanye ku bari bafise amatsiko canke se bavuga ati bakoresha ibiki mwumvise itandukaniro gitapi yewe n'itapi ziri import rero reka tumanze turabe kwanza ayo matapi turabe ubwo bwoko ukuntu bimeze turabe muri rusangi kuntu ibintu vyiwe bimeze nkuko abitubwiye ku muntu atuvyire abishirize n'amaso yacu turabe ivyo vyiza bikorwa n'umwana w'umurundi ego rero murabona ko twamaze gushika indani wow je ndabibonye ndagira n'umwana avuga ati none ibi bintu ko bitangura etape hariya urabona ukuntu itangura hariya urabona ukuntu itangura ari kugunira urabona ko ari ugunira avuga ati ibi bintu je nkibibona nabanje ndatangara rero curaba product yavuyemwo product murayibona product nginga yashoboye kuvamwo wow ufite ni tapi
ushobora kuyimesa ushobora ku en fait umenga ni impuzu sinzi ya mipira y'inyuzi muzimora muyibona nayagunira hajya twabona ihari ntayo ushobora kubona ngaha kandi ngaha si uvuga ko irimwo ndibaza peut-être si je me trompe ariko ngaho nako atabisubira kubona bitandukanye na ziya tapi ziri importe musi usanga ari kushe nyene ni kushe imwe aha musi usanga igunirwa naribona ariko urabona ko nakanusha no kuyihindukiza mu gihe yanacafuye ushobora no kuyihindukiza ikaba ahantu habiri wow urabona utwibihugu hajya aratubwira utuna twico dufasha ko turana ko menga sudutabi no dushimbere umuryango hantuka aradusigurira ico tukora rero reka tumuhakanya adusigurire vyose kuko ni ibintu byo yikorera atubwira ukuntu atangura atubwire no kugira iyi product ivemwo process bimutwara muri rusange ego kado kanya nakibonye ariko vraiment antuka abantu babonye ariko barabona ano matapi cyangwa se zino products urabona ko ari ikintu kimeze neza cyane ari ibintu bidasanzwe ego akanya nake wanyu mudusigurire muri rusanga abantu bavuga ati ibintu bigenda gute ego murakoze iyi ni tapi ya welcome tugabashira imbere y'umuryango bashira imbere y'umuryango muga benshi bakunda kutugira commande badushira imbere y'igitanda mu mabiro imbere y'amabiro niki ukacushiramo amalogo yazo hanyuma utunatwo tudeko twibihugu abantu basanzwe bafise amabiro muga badafise idarapo ry'igihugu baca bashiramo aka kugira berekane ko bafise nabo nyene akadarapo k'igihugu iyi ni ya Uganda iyi ni ya Sud Sudan iyi ni ya Tanzania abantu bashavuga ati y'u Burundi iri hehe izo Burundi ntizihagarare iyo tuzikoze banyaruka kuzitwara nk'ubu twaheruka muri foire twari dufise 60 baca barabutwara hanyuma izi tapi ko nayo yabariye tuzikora mu magunira murabibona na mwebwe wow urumva ko ugumye uragumye rero uko tubikora ni bisanzwe uwari wese arashobora kubikora igihe ashoboye kuvyiga rero tubikora muri umufuko dukoresheje za nyuzi ya grand file na kubarira si za lene zimwe nto cha zizibora ni grand file iyi nimwe bagiramwo n'imipira ya coton iri transformé à la machine canke zimwe ba crocheta bakajisha nimwe yimbeho usanga abana bambaye ku mashure ari VIP bikoze muri izi nyuzi hanyuma nababariye kandi yuko tudakora tapi zonyene ni bwa bukroshe izi ni za crochet mukoresha nitwe tuzikorera nazo nyene rero zikorera nabo twigisha izi crochet zikora gute en fait ntushobora kwiyumvira ati none iheza igakora hitabi igavuga iyi crochet ni crochet yoroshe gukoresha tugomba kuyikoresha ibimeze uku aha dushira ko umuntu mbere yo kwikingira kugira nikadutera amabavu niho cyo dushira ku buto ndashobora kubereka ingene tugakoresha turafata urunyuzi ndagufatira mikro ego ni ibintu bisanzwe gose gusa utari umunebwe nta mwanya bigutwara ufata urunyuzi ego ukarucisha muri crochet ngaha ni crochet yubatse nka kwa kundi kwicrochet isho n'ibirata mbego ubumenyi nabwo bwo gushobora kwikorera amakrochet navyo vyaje gute ko nta crochet zari zihari ku mamarché mwaye gushobora gukoresha mutarinze kwiyumvira kuyikorera iziwanyu muziza muri hingurira ubwanyu kuvuga izi crochet avant twazituma uwatwigishije niwe yazikora ego mugabo mu nyuma tukabona biratuzimba nca ndamupropose yuko yonyigisha ego carambare ati uransanga hino muri Tanzania ndakwigishe dushobora kuzura twihingurira nawe nca ndagenda ego ndamuriha nyuma aranyigisha ingene tuzikora ego turazikora rero ubu umuntu akeneye kuyiga tuba twayikoze tukayikarisha tukayigira neza hanyuma tukamwigisha ego en fait ni kuvuga nk'abajya nkakuya nk'umusoda agiye ku rugamba ariyo nko hakoresha ni kuvuga namwe icyo nico kintu mukoresha kugira ngo ibi byose dushobore kubibona twanse kuguma tuyisuma
tumenye ingene ikogwa ego ku buryo ejo tutazokwica akazi ngo twabuze crochet Ego. kuko crochet niyo umutahe munini ata crochet ihari vyose biba bipfuye wow urumva rero kuyituma izomara amasemene n'amasemene atarazikurungikira na cyane cyane canke akazirungika zigatakara mu mizigo twe turazikorera ego iyi nta ngorane hamwe ijoro ndashobora gukora 5-10 Wow. cyana hejeje hanyuma akazi kakabandanya Wow. iyi crochet rero imeze nk'ijya y'ibirato mugabo biratandukanye akantu gatoya rero twebwe mu gushona tuba twicaye komsa iri ni gunira mu manshoneko urabona iyi welcome ahiri ngenira urabona ko araka design ego uci uraba kuri iyi urabona ko aka ka design kaja hejuru mugabo handi hazo utuntu tutwoya pembeni ego kugira rero dukore neza bica bigenda gute cha duhindukiza ryagunira komsa hanyuma kacha duhindukiza face shona wow batangura rero wow gushona wow ndagucumitamwo gusa ukacufata ryagunira ukacutangura wow 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 ahandi ko ndagira uko ndiko ndashona wow wow birebire binsaba aha ndashona gushika aho nkeneye hose agashika ego wow wow ikintu ciza cyane rwose ibi byose mubona ni umwana w'umurundi abikora ni umwana w'umurundi yashoboye gutembera ibihugu bigiye bitandukanye agenda arahura ubumenyi butandukanye uno munsi akaba ariko arakorana ntaryo kugira ashobore guteza imbere igihugu camwibarutse kugira ngo twe duhora turuhishwa no kuribwa turagura amatapi ugasanga wama mu myidogo wama usumugura ariko urumva ko yatubwiye ko for example afise itapi iri muhira mu nzi wiwe imaze plus de 7 ans kandi ari yayindi nyene kandi karite ikama ari yayindi murabona ko ari tapi zimeze neza ni tapi nkuko mwabibonye nabiberetse ushobora kuyimesa ku bantu muzi ya mipira y'inyuzi usanga ari ikintu kiramba kugira ubone ngo uratabutse ntikibaho rero murabona ko ari ibintu bidasanzwe ni ibintu byiza cyane gose ni ibintu tuba dukwiye kwiratira ni ibintu tuba dukwiye no gusapotinga mu buryo bwinshi bugiye butandukanye ari mu buryo bw'ibifadika ari uburyo bwo gutuma ibintu bizaba dutuma bishika kure kuko murabona ko ari ibintu byiza cyane ejo uburundi tuzoba dukeneye tuzovuga ati turirata tuvuga ati umwana w'umurundi akora ibintu vyiza kandi ibintu bifasha abarundi muri rusange ego mbega tukiri ngaha nyene mutama yego izi tapi zanyu turazi ko kuma izi ziremport usanga rimwe na rimwe akabeyi kavunanye ukuntu mbega itapi zanyu nk'abazishaka nk'inkutu twa welcome canke se n'utundi tugiye dutandukanye wagiye uratwereka amabeyi ni gute amabaye kubazifuza bo zisanga hehe izi tapi zacu ntizizimvye abarundi no bayamaze ngo ushaka umubira birakuye egome kandi akeza karigura ego ni tapi ugura hirya ejo utazosubira kugura iyindi niba wayigura ico kintu ego kandi igituma zitazimbye gose nuko naho yiturira canke ukayikata na sizo canke n'intambi twe turayirosikra ikasubira kaba yayindi bitandukanye n'izindi tumenyereye kaba kabaye ucuta wayitabuye amvere kwisha ego urabona itapi iyi nyene ego ndashobora kuyitaburiye kandi uko nkanyuzurura ibi byose nkakurayo kandi nkongera nkasubizayo ibindi wow urashobora kumbara ati yikurere washizeyo ntayo ngomba nkabona ko gukora iyindi biza kumfata umwanya cyakuramo yikurere nkayitabura hanyuma nkasubizayo kurera ugomba wow ko bitandukanye na byaye ibindi ni ibintu vyiza cyane gose gose agatapi twebwe tukagurisha 60000 y'amarundi ego mugabo ugiye muri GTS nukaronka kuri 60000 ayantuka kaba kazimvye ego wow kuba zifuza rero bo bashobora kuzisanga he barashobora kutwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ni 69 575 ni WhatsApp ego aho aragira commande akavuga design agomba cyagomba ko tumushirira mu cyari cyo cyose hama kandi bifuza agatapi ka welcome turafise point de vente yashizweho n'igihugu iri muri Palais des Arts yitwa Kigega ego beshi barahazi niho ziri tapi zirahari haro n'ahandi ziri kuri
Mise Viva ego Zose zirahari ziriyo. ego Ego. Abantu rero baca babaza ati none akora tuno dutapi gusa utu duto twa welcome canke se turya twagiye turabona nta matapi manini mushobora guhingura nk'itapi ushobora gushira muri salon ushobora gushira ahantu n'importe où nyine ahantu itapi yagutse atari zito zito. dukora type zitandukanye ni ukuvuga turakora ntono turakora na nini nababariye yuko niyo nkoresha muhiri wanje aricyo twayishoneye ni nini iri muri salon ifise 2 metres si 2 metres. Wow. nizo mu masare manini turazikora ego bivana gusa na commanding imeze nico zo mu ushaka mabiro ni ikego ariko ushoboye kuraba vraiment ibaze nk'itapi iri muri salon yawe ntihandi wicaye uguma wumva ibirenge wo gumushira hasi uguma widigadiga je cyane gose no kuri ifise umubiri ukomeye umubiri mwiza woroshe hahandi ushobora no kwiryamira ukibaza ngo wibere mu gitanda jewe ndabibona nta n'imatera nawe nkikeneye muri ako kanya ego nariko ndababarira rero ingene dushona ego urabona ya crochet yacu uri kurashona aha iyi face ciza nk'iyi ego hanyuma ya yindi imwe niyi ikiza ini nyuma ego urayibona ingene kimera twabwabwo wow bwabwo yangaha tubona okay rero naho woyikoresha aha igacafura urayihindukiza ugakoresha ngaha ko ni haba haracafura ego wow ni ikintu ciza cyane gose watubwiye yuko mushobora gutanga ubumenyi mukabuha abandi mbega nkabifuza kumenya gushikora ino tapi muri buno buryo cyangwa se kuronka buno bumenyi bwo gushobora guhingura bino vyogenda gute yoronka ubwo bumenyi gute byo musaba igihana gute kuyandikisha bigenda gute muri rusange abashaka kuyandikisha nkuko bihora bigenda baratwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ni 69 575 072 ego kandi iranarengana bahora baza tukabigisha n'abandi hanyuma uburyo bwo kwiyandikisha si bunini twebwe tumwobrije kugura iyi crochet yonyene niyagura 150 hanyuma akacagura n'inyuzi nigunira tumwigisha ku buntu nta mahera dutoza wow ni ku buntu akira kwigurira gusa iyo crochet kwigurira ibikoresho gusa igikoresho gikuru ni crochet ego wow mbega tuje ngaha dusanze nta bandi bantu bahari ukora wenyine canke se nuko tujengira abandi bagiye mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye n'abantu benshi bagiye bamaze kubagana kugira mu baronse buno bumenyi na cyane cyane ko tubona ko ari ikintu abana b'abarundi bamenye ku bwinshi ubuzi bwoba bwinshi kandi bigashobora guteza imbere ugwaruka muri rusange mu kuronka ubuzi murakoze sinkora ndi umwe igihe mwashika mwabonye ko hari uwundi yaratashe yego je ndakorana n'umudamu w'iwanje n'abandi ko dukora turi batandatu gusa mu gatondo twari ngaha dukwiye ariko hari abari bagize amarivrezo yego wow ni ikintu ciza cyane gose ego tuko turasozera kino kiganiro nk'abari badukurikiranye muri rusange cyangwa se abarundi n'abarundi kazi aba bari ngaha bari muri diaspora nubuhe butumwa cyangwa se nihe message ushobora kubaha icyo navuga gusa ubutumwa no habarundi nuko umwe wese mucashoboye yogira icyo ashoboye gukora kuko intambwe imwe iratuma umuntu ashika kure kugira rero Burundi bushike kuri yambona kazoza yambona kazoza tutayishize ko abarundi bose tuzoba wow duferinze cyane gose ko tuzoba duferinze rero umwe wese mucashoboye muri gitoya no guterera umuganda kugira ijyambona kazoza ntitume tuyumva ku munwa 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere ivyo tutabishitseko n'abarundi bose bazoba baferinze si umuntu umwe suwazanye ijyambona kazoza naco gituma rero kugira tubishikeko hategezwa kubaho za service zose zitandukanye yamyuga yose itandukanye bagakora umwe wese mucashoboye tugatanga ikori hanyuma tugafasha kugira igihugu gishobore gutera imbere wow ego cyane ego abari badukurikiranye mwese rero abakunzi bacu umaze gukora subscribe ni vyiza cyane gose usharing ku nshuti n'abagenzi narabibabwiye ko ari televiziyo ihari kugira ngo tuze turerekana abana b'u Burundi byo bashoboye gukora n'ivyiza vy'igihugu cacu muri rusange ego naho butamwindi biganiro
kuri micro mwari kumwe na John Janice Fosho umutumire wacu yari Nduwayo Didier Kado ego arongoye Sofavet Burundi. murakoze cyane naho ubutaha mu bindi biganiro